ndabaramukije uni Madame Joa imuhira media umwe ababwira ibiganiro vyose by'aba diaspora imibereho yabo iterambere ryabo n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro. Ndaramukije abandi bose bari mu mpera zine zisi n'ubusi nabazaniye umushitsi agezweho Edmonton. Aratuje amahoro muri Edmonton kabisa, aratuje amahoro niwe agezweho, nta wundi ariko aravugwa. Twaje tubona no kwa Harmonize yamuhamagaye Muhoza. Ibintu bya Harmonize ndabikubaza cyane, ariko mbere ko ndabikubaza ndashaka wipresente imbere y'abanywanyi ba Imuhira Media n'imbere y'abafana bawe bose. Hello famille ya Imuhira Media n'abafana banje, ndabaramukije mwese. Ni Goddess Muhoza aka Princess Muhoza. Murakoze kunyakira no munsi. Nawe nashaka kuramutsa. Urakoze kundamutsa Muhoza, ako kaji kawe vraiment ubega nawe ntusinzi none warayubatse urugo. Oya Kaji gatonya. Oya ndiko ndavuga baranyumva uvuga nk'umugeni urumva icanje Muhoza umugeni rero ego. Nuko rero urakoze Muhoza cyane rero. Reka rero vy'ukuri Edmonton bakeneye kubaza Muhoza ninde, tubwire biografi yawe mu majambo makenya. Muhoza ni umuririmbyikazi umurundikazi yavukiye Tanzania akurira Vancouver, ni hakicimukira muri Edmonton. Navuze ndirimba kuva nkiri muto cyane, but nashatse gukora ibikorwa byo muhira about maybe imyaka 2 heze 2 years ago. Yeah. None ko wavukiye Tanzania, twatuzi ko Tanzania avuga igiswahili, no kuvuga ikirundi ciza byagenze gute? Navuga igiswahili kiriya kwa kungana n'ikirundi cyanje, but abavyeyi baratwigishije mu rugo twese ikirundi. Yeah. Turabakomera amashi abavyeyi ba Muhoza, mwakoze igikorwa ciza kuko aravuga ikirundi. Mugavye byose none wowe watanguye wavukiye Tanzania, watanguye gutaha i Burundi ufise imyaka nk'ingahe? 22 ni kuvuga 22. Murumva Muhoza yatasha afise 22, ariko urumva ko avuga ikirundi ciza cyane. Donc mukavuga ko musanzwe turamaze kubona Muhoza muri murabaririmbyi kandi mumaze gusohora indirimbo ziryoshe cyane. Mbega watanguye kuririmba ufise imyaka ingahe? Most of my life nani ndirimba anyways. Naririmba kuva nkiri muto cyane, but narakunda ibintu by'ama instrument cyane. Kubera nivyo like nyorohera, you know. So narakunda iyo challenge, and then also narashaka gukina instrument so bad. So naragi nyene vya choir, but nakinye piano, gitari, cyangwa ibindi bintu. Uburenda gwa piano ngaha uradukubitiraga piano très bien cyane. Très bien. Actually ndacibuka n'indirimbo ya mbere nize, yarafise imyaka 10. None watuvugiriza. Ndakuzana piano tuvugiriza indirimbo imwe abantu akunda no kuvugiriza nahereyeko. Ndacakibuka. Ndazana piano. Bane wanyu tuvuye piano abanze tumuhinyuze. Rega y'abantu rimwe meze nka Toma nemera mbonye. Ngenda yiterure ngiyi ebana. Muhoza gira tuvugirize piano. Yo mukamba w'ikigongo. Tumuhinyure. Nivyo nobesha si ibintu mba nabonye mbere yanje. Sorry, unanipa one time, unanipa 2 respect, unanipa 3 care, 4 and 5 we sacrifice and sorry. Una muda na weka malengo
Realizo decisión apoyo. There it is. urakoze cyane Muhoza murabona ko yatanguye kwiga umuziki akiri umwana mutonya yamenye piano afise imyaka 10 carabivamo kubera kutabandanyije Muhoza. I don't know. I think nari confused. Nari nyene muri just stage experiment. Nabonye ki manga kiri fun. Hachangakira hakireka and then nabiheba sinyaka 12 ntangura gukina gitari. Yeah, ni gitari rero naciye ntangura kuririmba. No waciye utangura kuririmba. Warigeze uririmba mu ishengero? Muri eglise? Yeah, sometimes. Sometimes banagenda ku isengero y'abazungu. So si bya bintu bya choir but ubona amashengero yo ngaha muri Canada n'amashengero yorosha ibintu cyane. Yeah, very simple nyine turi muri calm, you know. Get kuri African church but nyine bya bintu biri like whoa. Wow. Yeah. None abamuvukana bose nabo nyene barafise talent yo kuririmba cyangwa kuvuza ama instrument ibi No. No. Muvukana muri bahe abafana ni twabagena nombre y'abana muvukana turi batanu. Yeah, muri batanu. Yeah, but nijejanye n'indirimbo. Niwo wenyine waronse ntuzenya ingabire yo kuririmba. Yes ma'am. Ego hanyuma mu nyuma twarababonye igihe kinini mu Burundi. Ego muri mu Burundi twarakunda kubabona mu ma media atandukanye. Ego kijya gihe rero mwamaze imyaka ingahe mu Burundi? Imyaka? I wish nari ntunze kumara imyaka mu Burundi. No, I think yari ukwezi n'inusu. Ukwezi n'indwi zibiri. Ukwezi n'indwi zibiri ariko ukwezi ibikorwa byinshi cyane ukwezi n'indwi zibiri. Warashobora gusohora n'indirimbo ndibatse. Umwaka wa mbere ngendayo yes. Uyu mwaka uhera byaragoranye ntitwasohoye but naho nyene urazi twarakoze cyane, you know. Narahezagiwe ni team iri very hard working nabo bakansunika gukora hard so birafasha kubera turamotivating one another gukora ibikorwa byinshi nyene we push one another, that's how bishoboka nakora ibikorwa byinshi. Kugira ngo nyumaze gusohora indirimbo zitari zike nashoboye kuraba muri nze page YouTube yawe ndamaze kubona uramaze gusohora indirimbo nyinshi. Eske zige indirimbo zose wazisohoreye ko ari nyinshi kandi ukaba waramaze ukwezi kumwe mu Burundi? Ego biragoye kumenya mba ndi hose uri hose passport Not when ndi hano undi ndi hiyo imbeba niyo mukanya gatonya iri ahantu hose rero meze nk'imbeba ati rero Muhoza ameze nk'imbeba mwabyumvise mugabo mwabantu mwe mukunda kwandika amajambo ni imbeba si imbeba Muhoza kabisa. Ego nuko rero urumva wasohoreye ahantu henshi hatandukanye. Tanzania hose warasohoreye indirimbo? No. Wazisohoreye uri muri Vancouver nyine? Wari muri Vancouver. Ego eske kuririmba turamaze kubona ga muri ntuzenya uri muri Canada urazi ko ubuzima bunini ni n'amajob n'amashift kandi amashift yaho usanga baguha amasaha menshi birakorohera kumanaginga ivyo bintu zenya ibikorwa byawe by'uburirimbyi n'ubuzima bwa misi yose? It's bon ntivyoroshe but it is what it is. Nakone kuririmba navyo ni nk'akazi, right? Navyo ukeneye kubiha umwanya wavyo, ukeneye kubiha time, ubifata nk'akazi, right? Kubera at the end of the day navyo bitwara umwanya out of your day, bitwara practice, bitwara, you know what I mean? So nakazi mukandi. Nakazi mukandi. Bon nuko rero ure turakubonye Edmonton. Abantu benshi baratangaye. Hari umunsi twahuriye ahantu muri Serengeti. Uri kuraririmba niho batanguye bose gukanguka.
ujya muntu ninde mwamwumvise ni Muhoza kandi niyo batanguye kugomba kurondera ubuzima bwawe basanga vraiment uri umuntu w'amatana uririmba neza ahantu rero waciye udusiriprena rero mwana yanje tuzatukubona muri show ya Harmonize bijya navyo tubwira ukuntu vyagenze mwari musanzwe muzi nani Harmonize yeah no bambesh gusa ni umufana wiwe right so nakuze ndamuraba nakuze ndamumviriza nakunda ibikorwa byo but ntitwari bwigere duhura cyane ngo tuganire. That was the first time duhura. Yeah byagenze neza cyane gusa akantu kagakorabo mwagiye muvuganye muri rya show. I don't know. I don't know. But you know, abari nyene busy moments twaswe mu byinshi. Muri byinshi ariko nturabimenya neza ariko turashaka umunsi ngo turashaka kubona akantu ka surprise nkako on. Never know. Yego. Reka turindire. Aha turindire. Tuzobirondera. Abaririmbyi barafise ukuntu utuntu twabo umenga bakwereka ko bitari muga mu nyuma kumakaza abana badusohoreye ikintu kuri kimumeze gutyo ntabwo bayivugisha ngo oya naravyise barakora bivuga yuko ari ikintu muzokora turakirindire mo mukurikira hehe bariko barabivuga naravyumvise no manager wawe ndamukeneye abisigure abibwira ukuntu ivyo bintu ahubwo nzomurondera kabisa uramurondera ngira unazoguhinyishuje oya ndabizi ko azomiyonyisha kuko abantu bariko barabivuga yuko bakubonye muri ko muraganira na Harmonize kandi mufise projet ikomeye cyane mugabo guma wikawusha kuyibwira abantu time will tell. Reka turindire umwanya uravuga nuko rero ngaha muri Edmonton twashaka abanywanyi ba Muhoza barindiriye iki kuri Muhoza ibikorwa byinshi ama project menshi you know ndishimiye ukuntu banyakiriye na support n'ukuntu banyeretse so nanje bisigura nkeneye kubaha ibindi bikorwa bibanezereza nk'ubwa mbere. Yeah, there's a lot to come for sure. Narabonye n'impuzenye hariyo na ntuzenya na flyer kirasirikira ijya flyer nayo nibiki dufise show muri December tariki 14 ni gigs for bookings inyuma y'irya show ya Harmonize. So yeah ujya mu jama yamuzanye apparently abafana benshi baguma bamuhamagara bamwukira ama message nawe yarakunze ukuntu twakoze so cyabwa ati ngoma kugira show ubemwo yeah ujyazanye Harmonize rero munyuma niwe asigara arakurondera ego hewe bantu b'Imana ndababwira ikintu generally muri yo show nuko abastari baba barubatse izina Harmonize yubatse izina muga Muhoza yaramukubise chine abantu bose turumigwa turatekereza tuvuga ati abana b'abarundi nasire ndidoga abana b'abarundi muri abana babi mukunda abanyamahanga gusumba umuntu w'iwanyu tuzobisubiramo muri Imuhira Media nzovuga umunsi umwe ndabamara maze mwese abarundi ukuntu mukunda abanyamahanga gusumba mugabo Harmonize ko yaramustare izina gusa Muhoza yaramukubise hasi Harmonize ni wabona ikiganiro cha Imuhira Media ubimenye ko Muhoza yakubise chi ariko nawe nyene warabiryoheje kweli ego ndabasavye kama bikigo ubu rero imagine umuntu yatumye ko watumye ko Harmonize yaciye asigaragira umunoho wa Muhoza acamubwira ati lo 14 itariki 14 Decembre Muhoza ngira dukubitira kandi kantu nimuze mucererwe none bijya bintu byo muri mutse cyo nabonye umenga mwabuze ibintu byo kwambara yes ni all white and red so then bisigura like a theme your party ni buri muntu haje azuza yambaye either red canke white canke red and white kibo kwambara irindi rangi. Wow. Yeah, but it's gonna be beautiful. Izomeze neza cyane kuko turafite umwanya wo kuyitegurira kwipanga neza and then you know turafite umwanya nyene ukora utuntu tumeze
amen amen ariko ni ukuvuga ari utundi tuntu mutubike uturungo abantu bakunda ibirungo uturungo majike urumva uturungo majike ngo bazodushiriramwo nukuri mwumvise inyambaro vraiment murafise umwanya wo kugura kagashati ka blanc cyangwa ka pantalon rouge blanc aka rouge aka red aka white mukubitiremo mubicurikurura nta vyonzi mugabo bizofe kuba red white red karibu muduhe support nkuko mwayiduhaye bwa mbere let's have fun together you know dutangure umwaka mushasha umunezero tusangire ari umwaka mushasha wanje wa mbere muri Edmonton yeah yo bantu cyatu mushigikira ikintu kinjohera rero kumusi supporting ndakunda ikintu bita gusupporting umuntu iyo umuntu agusabye ikintu ati nshigikira ndamushigikira hoho bizaje tuzobahinyura abasha uwacu yatubwiye ko tuzomushaka akantu ka blanc na ka rouge cyangwa ka rouge blanc bivana n'ukuntu ukunda ibintu ubipanga ari abapanga babicuritsa yandi babipanga gucyanye mugabo uwo munsi arabidusavye ure tugira turaba barundi ure nonzo ca ntanga amanota mu barundi mwa barundi shigikira Muhoza tuze tumushigikire tumuye ingufu nyinshi cyane vraiment sukumutaka yararirimbye neza cyane mwabuze ndabibacishiriza mu muri media mwese mucyo mwivugira niba muza kwitangira amanota muri commentaire mucyo muvuga ko madame Jo yabeshe yuko kwa Harmonize uko yabikoze nimwe mwenyene mu vyandika mucyo muvuga ko nabeshe mucyo mu mpinyuza nuko rero murakoze cyane Muhoza murakoze thank you for having us ndabyishimiye cyane kuba turi umwanya wawe kuzana kunganiriza so thank you kandi nawe ntakubonye Jessiba cyubazini ntakubonye dohera kuri wewe ndetse jagusiba Muhoza sishobora gusiba ariko wampa support ntangora wazoguha support apare bon c'est pas question kuguha support nukuri urandyohera ukubisa umuziki jeje nyene bashije navuze ati naramurondeye mu manager wawe namubwiye ati Muhoza agiye ahantu utamenyesheje uzoca umwirukana Muhoza management izobimuna nico umwirukana avewa kuvinyuma kubera ntazobakora akazi neza atazarambwira ngo nze ndaguherekeza aho ngiye Docho mbwira ati manager kakunaniye genda ngiye kurondera undi manager I got you nuko rero murakoze cyane turabashimiye Muhoza nukuri turavyishimiye kubona mwashoboye kuza mukagendera imuhira media nundi munsi tubakeneye tuzobaronka of course yeah imani baheza gire na gapiano Baby, let me show you the love that you never seen before. Me and the four shots, me and the four Mariana. Hey, you make me high. She will get you high. Baby, let me go see my she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste. She got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste. She got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste. She got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste. It's Chris with the drums boy.
zishushe ukana replay abantu basarizo bano bazijya